hari umuntu yaciye ambaza ngo none ngo byagenze gute ngo nsoro ngo aze ngo kurasa abantu ngo kandi ngo tuzi yuko atabara abantu sinzi uravye neza ijya nkuru bisa nkaho ari nkuru ihera hagati abantu bafite ibyo bibazo rero bandanye kureka gukomeza kubibaza ushobora gusanga mw'ijya nkuru muri ijya video apana muri ijya nkuru mw'ijya video ushobora gusanga ari jewe no bananagiriye nabi umuntu yaraje kunyihora ugiye umuntu ari karababara kubgawe na urababara nuko nyene rimwe na rimwe abantu b'abahungu tuba twigiza abantu nyene usanga umengo ibintu byo kurira si iby'iwacu nyine ugasanga wihagaze ko mugabo actually man nanje nari imbabaye sinokubesha nari imbabaye kandi nari mfise n'impamvu zirenga ibihumbi zo kubabara kubera ko hajya bujya kwankwa n'umuntu waruzi ukaza kugukura birababaza mwico gihe ubaye desi rero iyo ubaye deceived urumanye utegerezwa kubabara mbega ico gihe waje kuhava gute bigenze gute baye shaho kumunyibutse ibyo bintu nashaka no kuvyiba ndashaka kuduha story brother ndashaka kuduha story iri furu ico gihe byaje kugushika ko uhava gute no kuvuga ivyo bintu biriko biraba ko zarasi ko bihangana umukobwa baramushwanira siri place mane nanje aho nyene urazi yo urabaswagirira na favere bakabanza bakandika nkataha bakaza kumutuka natashe ayo abantu bazi kudusubiza hasi bro ayo abantu bazi kudupoza bamututsa ari huri mu maso yawe nari namaze kubona yuko ataka na kimwe mfise cyo gukora mwako kanya kandi naho noshaka kuvuga abatonyumviriza bamutuka gute umva mutuka gute mu maso yawe by the way basi vyari ibintu nande numva ubwanje mengo kubicontrollinga ndavyakire ko vyambaye ko mwico gihe bro vyari bigoye bro umuntu yize bakamwambura amashu kamugeranya n'umukozi wo mu ariko ntawo kubera urukundo jena urabona yo haba nk'iki gihe ariko uvuga ati kumbure bampoye kwafe kubera ko bazi yuko aba artiste keshi badufata nk'abavaye nubwo atari byo bya aba artiste ico gihe nta kwafe happy man uziko nambara nk'umu gentleman nani nanigoye mfata gahuzu kakane nambara rimwe mu mwaka naga costume ndashirako ukiva muhira wavuga ngo ngiye bambone ukiva muhira wavuga ati ngiye bambone kibazo cyawe ushobora gusanga uri playboy niyo mpamvu tomuro uzi wo nk'umwe bagukubise mano wo mudemo vraiment umbise ngo bamukubise yoca akajambo kamwe kwanza ko wo mudemo vraiment ndashaka kumumpere message hama twigire ku ndirimbo like always likewise nibaza ko arabizi nkuko namanda yimubwira ndamwubaha cyane kandi ndabimwubahira ingingo yafashe anampimbaye pe kandi birampa courage ça me donne une vraie inspiration yama inspiration kuri shout out kuri we kandi kiss baby Yes, 1, 2, everybody, and my name is Radio, or this is Lloyd TV in the place, and you know who it is, yes, and Mr. Radio, I'm back again, rero, hamda kugira byinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker, kuri micro ya Lloyd TV, ready each gentleman, call like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news, kuri kamera ari kumena Airfed Curve, niwe tuma image uyibona imeze neza cyane, niwe tuma sound uyumva imeze fresh sana, ivyo byose ubona, ivyo byose wumva ni watuma bigushikira. By the way, ni mu cyagano mukunda muri benshi icya kiganiro akugwa akajyo keza kumenya amakuru y'abastar, akukumenya amakuru y'imyidagaduro, akukumenya mbega muri industry bihagaze gute. By the way, jero kuva kuri micro Shabo Radio, oso promoter bose mu gihugu cyangwa se papa promoter bose mu gihugu, ata papa nta mwana kugira beho umwana habanza kubaho papa. Mbega wewe ubaho ata papa ntibishoboka, niyo mpamvu yanje ndise wabo. Yes, uno munsi rero ndi kumwe n'umwe mu barivyi navuga neza yuko bariko barakora ibishoboka kugira ngo umuziki w'ubundi utere imbere. Murabizi neza mu muziki hari benshi badutanguriye, hari benshi babatanguriye, harimo nka Mzee Big Fizo, harimo ba Kidimu, harimo ba Chancho Miss, harimo abantu byinshi bagiye batandukanye, ariko hari abatagihari. Kuba batagihari rero
umuziki uracyahari hari na new generation iri kiraza kugira ngo umuziki w'u Burundi ukomeze gutera imbere cyangwa se ukomeze kwagura imbibe then umuziki wacu ujabuke bamwe ngo umuziki wacu nujabuka ariko ubu umuziki wacu umeze fresh kubera ko uri kurakogwa neza hari abandi byafise talent by the way bro watagwana nibazi yuko wanje gusa nduwawe gusa bakubesha byinshi but I know yeah aho kubaho nakutaho mavi mwijuru bohe bakuvugaho sana naco tutanyamvuze nobody no mwijuru twe tuzoba tugikundana reka abapape banatse imitwe kashe zabutse taruzite mutima wimere you it's your boy make it impossible Mariage the king nagukunda so bazomora kugukunda nangiye kutanda zo kuzira ndagukunda bazomora kugukunda nangiye kutanda zo kuzira ndagukunda arakano bavuze ngo mwijuru ngo bogirane aho kubaho nakutaho mavi mwijuru bohe bakuvugaho sana numva ko bari ibintu bidakunda ko biheba mwijuru ibyo mwijuru bohe bakuvugaho sana bro navyo bohe gusa urumva ni mu rwego rwo kwerekana yuko uwo muntu umukunda cyane kuko hako ubaho utamwitaho canke hako umuheba urumva hogera aho umuheba mu mwijuru baheze kuvuga ho sana kandi guheba uzana mu mwijuru ibintu bitabaho by the way muyandi bajamo no kumuheba ni impossible agese bakozi ba Loy TV nkuko nabikubwiye rero ni muri cya kiganiro kimwe gituma impano zacu zitera imbere cya kiganiro gituma mbega umuziki wacu ugeze mbega umuziki wacu uri kuraja he by the way nta uzobikura ataringanye kuri Loy TV cyo nagusabye gusa anikora subscribe kugira ngo uzurabona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye impano nyinshi zoca ngaha muzoza muzibona mbega umuziki wundi kurande gwawe ubona gute brother ndamuza kuzi ba Loy TV brother ndabaramukije abakunzi ba Loy TV amahoro y'Imana bane namwe ndetse abane n'abayobozi ba Loy TV ndetse n'abakora muri Loy TV bose mwese ndabaramukije cyane gose ya kabisa umunsi wagenze gute brother kuri pose kuri Make It Pose novuga ko umunsi wagenze neza cyane gose kubera ko nubwo tubona hashushe cyane gose hari byinshi mu gisagara tukuma tuhaterere buja flavor hot novuga yuko bimeze sawa kuko actually urabona yuko ndi muzima ndutakatariho cyane urutakatariho by the way buja flavor iri hot ntako mwaguma mudukoma indirimbo zimeze fresh hama ngo buja flavor ireke gushuha cyane nibaza yuko uko biri kose iyo hashushe tugerageza gushuhana naho hahoze tugahorana naho kabisa cyane nizo ziza binakene iyo umunsi utaba wagenze neza kuri Make It Pose umunsi wagenze gute iyo umunsi utaba wagenze fresh jere novuga ngo kugira ngo umunsi ntugende neza katwo habaye iki habuze iki kuri Make It Pose akenshi iyo bishitse nkagwara cavuga ko umunsi wagenze nabi nayo ubundi bwo ndi muzima nikomereye aya hajya niyo buri byo fungura umunsi ntuba wagenze nabi kandi ukiriho ufise n'umwanya wo kuja kubironka kandi ejo ushobora kubironka hamu wafuye nawe ejo ntashobora kubironka by the way ukiri muzima umunsi wagenze neza kiretse iyo ugwaye mugana ho nyene no kubandanya ugashima ivyo ubufise kubera ko Imana iduha byinshi kubera ko twabanje gukenguruka ivyo yaduhaye bazokumpora bro nzomuzira yes nimwe mu ndirimbo by the way imeze fresh bakuzi ba Loy TV ni indirimbo by the way imeze fresh cyane ni indirimbo iri kuri YouTube channel yiwe cyangwa se iri kuri channel yiwe yitwa bazokumpora indirimbo yitwa nzokuzira ya Make It Pose by the way ya ndirimbo ni indirimbo ugiye kuraba isa nkari nka true story brother actually navuga yuko ijya ndirimbo it's based on a true story kubera ko ugiye kuraba nayanditse nisunze ibintu byo kuri yanditse nisunze ibintu byo kuri ndashaka ugerageze kuvuga kwanza amwe mu majambo arimo utaririmba kugira ngo bumve mbega washikiwe n'ibiki brother ugerageze kuvuga mu camake amwe mu majambo ari mu ndirimbo by the way
navuga yuko verse ya mbere itangurana n'amajambo y'igiswahili ni hawataki uwe wangu watachoka haki ya Mungu ntibashaka ubu wanje kuri kw'Imana bazoruha ati n'imitima y'ipfuhe wanafosi tuwachane umva ariko usanga abantu nyene numva bapfuye umuntu nk'uko canke kuna kuriya byagenze naho gacu usanga bari paravuga ati aba bantu vraiment ivyavyo hagara ugasanga aho kwitaho ivy'iwabo bariko bashaka ivy'abandi inguvu mu vy'abandi ivy'abandi tuba twariyubakiye binatugoye kugira ngo babibomore rero novuga ko ahanini ayo majambo nayarose mu ubwo buryo bitewe nuko novuga byasa nk'ibintu ngira ngo yari nka muduni ibereye mu gihe nandikiye ndirimbo dusubire inyuma gatoya wavuze yuko ari true story ni indirimbo ugiye kuraba isa nkaho we wakunda umudemu mukundana ariko hari abantu badashaka umukundana n'uwo mukobwa badashaka urukundo rwanyu rubaho dusubire inyuma gatoya uduhe true story yawe byagenze gute brother actually novuga yuko ibiri mw'ijya ndirimbo niko kuri ndashaka rero ubivuge ukuntu rero byagenze nkuko wabivuze twarakundanye n'umukobwa tumaze gukundana and then biragorana biraba kajagari pana wait brother bakunzi ba Loy TV ikiganiro cyitwa tubabwize ukuri show sasa rero ndashaka uduhe true story bro niyo ndiko ndatanga apana gusimba uduhe true story ya nyayo ati you right kugira ngo bariko badukwikirana baze kumenya mbega impamvu yatumye yandika ndirimbo ni yihe byaje gute byavuye he like ndashaka uduhe true story ya nyayo brother actually twakunanye n'umukobwa hari he ntari yahe like ari Bujumbura nyine mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara hanyuma umukobwa tumaze gukundana twebwe kubera kurumva twahuye ari hazigiye kitari gito duhuye hari mwahujwe n'iki by the way nuvuga ko twahuriye mu mashuri and then urukundo ruradukomeza cha turikomeza hanyuma tumaze guhura rero turakundana and then mu nyuma y'amashuri turaza maze kuza nshitsi Bujumbura turabonana nk'abantu twadusanzwe turi en contact twaguma in touch and then turakomeza turakundana hageze rero hahandi ho kuvuga ati tugira ibintu official tubimenyesha umuryango bigenda kuno bica biragorana bimaze kugorana gute mu buryo bwa gute abavyeyi ntibanyishimiye abavyeyi b'umukobwa ntibigeze bakwishimiye ariko sinzi impamvu batanyishimiye ntibigeze bayitubwira kuko n'umukobwa ntibamubwira impamvu batanyishimiye kuvuga umukobwa yaragiye kupresent iwabo ariko muri family iwabo ntibakwishimiye biragorana mane nyene biraba ikibazo and then ariko baretse kwishimira washitse iwabo nari nagiye actually novuga yuko ngiye no kubiraba ushobora gusanga bari basanzwe banzi canke bamfise ko amakuru kubera ko uko vyagenze nibaza yuko atari ibintu vyabaye ko nyene pare konseka uko hajya umuntu ntushobora kumwanka udafise impamvu mwansi sivyo nubwo batigeze badusigura ati vyagenze umuntu ntiwo mubona rimwe ico hita umujije uvuga ati uyu muntu kameme bikwiriye yuko mugendana ntibikwiriye yuko muganira rasi ariko ntuciye nibaza numva no kubaza kugira ngo umukobwa aje gupresent iwabo nuko aba yarabisinyaya akavuga ati aje ndafise umuntu nifuza kuzoza kubereka hano muhira iyo etape yarayikoze baramwemerera hamari wewe renda shaka duhewe wanya umaze gushika yari image imeze gute umaze gushika abone umukobwa by the way kugira ngo ubone ko batakwishimiye yari image imeze gute novuga yuko nkihashika nashitse baranyakira bari bahari nyene hanyuma ndeni mu nyuma haraza umwe mu bantu bo mu muryango w'iwabo amaze gushika ndabona nyene yuko urabizi hajya amaso akunda n'ayadakunda ntaraba cyo kimwe iyo amaso yagushinje canke amaso aza kukugabira urayabona none bavuga ngo iminwe ngiza kukugabira ngo yimenya mukiramukanya sivyo rero maze kubona yuko ikintu canyeretse noneho ko batavyishimiye baravuze n'amajambo atari meza ndi ngaho ndabumva urazi amajambo hari amajambo bavuze nk'ibintu cyo kongereranya n'abakozi iki cyo byumva kongereranya n'abakozi bo mu nzu gusa ntaco babitwaye kubera ko nabona abantu kandi uri umukwe ntaco vyari bitwaye bavuga ko uri umukozi navuga yuko biba bibabaje mu ico gihe bivanye kuko iyo ugiye mu bintu witeze feedback nzima ikaba mbi biba bibabaje rero guhera ku ico gihe bica bisaba ko
tuja muri phase icyo ko tuja muri phase yo guhangana kugira ngo tubumvishe canke tubatahuze project zima dufise nubwo bitigeze bikunda and then niho bimaze kubona ko byanse kose nabwiye umukobwa ati kameme nkuko biri kuko yaramaze igihe abibabariramwo twamubonye turi kumwe yakubiswe n'umuntu amubesha ati naka twabonye bari kungasanga yakubiswe byabaye ingorane kuvuga yama yakubiswe na rimwe bakamwima n'ibintu abafitiye uburenganzira bwo kuronka nk'umwana wo mu rugo urumva ko ari ibintu biba bitoroshe kubera wewe maze kubibona nkuko ndabona ko mengo bisa n'ibigoranye ndiko ndasa nkushira ubuzima bwe mu kangaratete and then nije namupropose nyene nanje mbona menga ibintu ariko aracamwo sedanje kwa kundi uba wumva nyene nawe umuntu agira aciye mu bintu nawe ukumva birakubabaje ndumva kumengo inzira nziza twokora niyo kubihagarika then ngiye kumupropose ico cibiro cyo kubihagarika ambwira ati uzi ni nkuru ati narabihisemo kandi nabihisemo ndabibona nzokuzira bose wa ndako kantu rero nzokuzira mani numva ndabaye tushe ndakiyumvira ko cyane rero nk'umuntu nari nsanzwe ndi artiste napa zanumva byaje mu mutwe ndakagira ntutse yasije rero sanga mwiyo sije bivanye na mudu twari turimwo sanga naje gukoraporamwo ibintu bisanzwe biri muri ya nkuru yiwacu niyo mpamvu navuga ati rero ijya ndirimbo actually ibice 95% kwijana nukuri true story mbega uno mwanya tuvugana we n'umukobwa mubanye gute muracari kumwe cyangwa muratandukana muracari kumwe bose sasa hari gahunda yo gutandukana dufise twebwe nayo swate bazotwemera canke batwanukanye murabana turabitegekanya turavyimirije ubitegekanya ryari ubitegekanya ryari so invitation tubize kuri umuji wanje sasa mugabo ariko inuciye nanciye numva mbaye tushe by the way kurukundo benshi baruze muri filme ugo rukundo benshi baruze muri movie hari abantu benshi bavuga ko urukundo nk'ugo rutakibaho by the way baza kumva ino story bibaze ngo ni ibintu ngo nagatwiko this is true story brother this is true story hari ikintu je numva mbaye tushe benshi bari bazi ko ugo rukundo rutakibaho brother umaze kubona umwana w'umwigeme ashobora gukubitwa ashobora kwimwa ibintu ashobora kwimwa uburenganzira nk'umwana wo mu rugo kubera urukundo rwawe ashobora gukubitwa kubera ko mwabonanye bashobora kubwira yuko bashobora kugiranya n'umukozi by the way yagiye gupresent Iwabo ico kintu cyatumye ubona gute umukobwa muri kumwe mu rukundo but novuga ko hari igihe kimwe nigeze kuba ndiko ndayaga n'umuntu araho ndabivuga yari mama twari ko turayaga igihe kimwe hanyuma sinzi ukuntu rero twashitse kuri ibi bintu by'inkundo gukundana n'abantu twabona rumva turi ko turagira deba nyine isa nk'iyi yarambwira ati hajya hari ibintu abantu bitirana hariho ibintu ugiye kubiraba ubona mengo biracuritse batubwira ngo Juliette na Romeo bapfuye kugura urukundo Jacques na Rose bapfa kugura urukundo sinone kubera ko umuntu atobaho kubera urukundo ukareka gupfa canke kononekara kubera urukundo actually novuga ko hariho ibintu biba bikaba mu rwego rwo kugutsitaza wewe ariko naje gusanga burya abantu benshi hariho ibintu twanka kandi ari byo byiza burya iyo ufise ibintu bishaka kugusubiza inyuma nasanze ariho uronkera ingufu zo kuja imbere cyane na cyane ko naje gusanga iyo ufise abansi benshi burya niho utera imbere kuko ivyo ndabivuze kubera ko nashaka kukubwira nti mu bisanzwe ivyo bintu biba biriko biraba bikagenda nkuko urika barabigira wewe wabavuga ati ibi bintu ninabikora nakabira mutera ubwoba nakabira za kumutsitaza nakabira za kumusubiza inyuma kumbura ibi bintu arimwe araza kubivamo ntamenye yuko wari karakongera inguvu ahubwo zo kuvuga ati nimba aruko reka nanje kumbure nkora ibi kumbure bizocamwe iyo rero kumbure wanashaka ifise na confidence ijya kumbure uba nawe uvuga ati aha ndifitiye confiance byanka bikunda ntegerezwa gukora ibi mu gihe mbona ko ndi mu nzira nziza nta kimbuza gukora ibintu uko ndavyumva sinshobora kubangamira inyimvo zanje canke ngo nimbangamira ivyumviro vyanje mwico gihe ujya muntu aba ari karashaka kugusubiza inyuma
canke agutware ayere y'ivyo ushaka burya bariko anagufasha ahubwo kurondera izindi moye nziza wokoresha kugira ngo ugere imbere heza utari bwanabona. Yes kabisa. Mbega umwana w'umwigeme by the way ndashaka umbwire uwo munsi aja ku present Iwabo bakakwitwa umukozi. Umwana w'umukobwa abona daki ari muri image ya gute? Sha yarababaye. Yarababaye kubera ko burya nizaba bindi wavuze. Nyene vyo kwizera bakera abantu bo kubatsa ko nagatwiko iki. Mugabo burya kuronka umuntu ashobora gusiragoringa akagira ibibazo akemera kubibamwe kubera wewe na cane mu gihe abari kahangana n'abantu burya batari bakwiye guhangana kuko hajya guhangana n'umuvyeyi uratse ko ari ibintu babitoroshe kabisa. Abafise ingingo nyinshi wanashaka na experience nyinshi zo kukwereka neza yuko ibintu bari karavuga rukuri wanashaka abafise n'ingingo nyinshi zigutsinda mugabo burya iyo uri mukuri ugahagarara ku kuri kwawe reka uronka umuntu ashobora guhagarara kuri kwiwe numva yuko si vyabose kandi kugira ngo umuntu arinde ahitamwe guhagarara ku kuri nkuko usanga ari karahangana mu buryo nkubwo burya nawe nyene aba vy'ukuri afise feelings z'ukuri atari vya bintu vyo kuvuga ngo ndiko ndigira ngo bambone ko noma nkundana naka canke ngo noma ngenana naka biba biri seriye. Ntiyigeze arira kuri uwo munsi ntiyigeze arira nuko nazo afise imitima yoroshe kashaye ivyo vyoreka ku yararize uwo munsi vyoreka ku nk'umukunzi wiwe agiye ku present Iwabo bakugereranya n'umukozi mwigema akarira by the way kuri wewe wari wiyumva gute brother kubona umukunzi wawe agiye ku presenta yizeye yuko akoze ikintu ciza by the way ariko ahubwo bikaza guhindukira akagaruka akarira muri ico gihe ari kararira then wari wiyumva gute brother? Bavuga ngo ibifise ibisangiye gupfa bisangira no gukira mu gihe rero ibintu biba bimeze uko ugiye umuntu ari karababara ku bwawe nawe urababara nuko nyene rimwe na rimwe abantu b'abahungu tuba twigiza abantu nyene usanga umengo ibintu vyo kurira si ivy'iwacu nyene ugasanga wihagaze ko mugabo actually man nanje nari mbabaye sinokubesha nari mbabaye kandi nari mfise n'impamvu zirenga ibihumbi zo kubabara kubera ko hajya burya kwankwa n'umuntu wari uzi ko aza kugukunda birababaza mwico gihe ubaye dese rero iyo ubaye deceived urumva nyene utegerezwa kubabara. Mbega ico gihe byaje waje kuhava gute bigenze gute baye? Shaho kumunyibutse ivyo bintu nashaka no kuvyiba. Ndashaka kuduha story brother, ndashaka kuduha story iri furu. Ico gihe byaje kugushika ko uhava gute? No kuvuga ivyo bintu biriko biraba ko zarasi ko bihangana umukobwa baramushwanira siri place mane nanje aho nyene urazi yo urabasubangirira na favere bakabanza bakandika nkataha bakaza kumutuka natasha ayo abantu bazi kudusubiza hasi bro ayo abantu bazi kudupora bamututsa ari huri mu maso yawe. Kuvuga nari namaze kubona yuko atakintu nakimwe mfise cyo gukora mwako kanya kandi naho noshaka kuvuga batonyumviriza. Bamutuka gute? Umva bamutuka gute mu maso yawe by the way? Actually numva yuko bamubwiye ibintu bisa nkaho urumva kumbure abazaniye umuntu ngo mengo n'umukozi ntitwari twitetse ibintu nk'ibi nyuma yo kurera bikagera ntitwari tuzi ko tuzarira cubibona ibintu nkabijya abantu benshi rero urumva babibaza ngo mani ngo ni ibintu biba muri filime gusa bajya abantu bandika filime bandika filime bujya bafise ikintu bafatiye ko bya bintu birabaho nanje sinizera kera ko bibaho bitaramba icyo gihe naje kwemera niboneye apana ku mubiri gusa narabizi yasho gushikaho mbira ni yasho kumenyo mani apana ku mubiri bisabe kuko mani uba wumva nyene atakintu nakimwe ufise cyo gufata nico kureka wowe bitwa mabukwe ariko aragusobera ukwe nta niribigiwe shout out kuri uwo twita data wacu niwe wakatse mabukwe avuga ati nimwiyubakiye bana biragoye man actually story ya ndirimbo nategerezwa kuyandika nategerezwa kuyandika kuko I was somehow touched I was somehow touched and deceived man basi vyari ibintu nane numva ubwanje mengo kubicontrollinga ndavyakire ko vyambaye ko mwico gihe bro vyari bigoye bro umuntu yize bakamwambura amashu
kamugeranya n'umukozi wo mu ariko ntawo kubera urukundo jena urabona yo haba nk'ikigiye ariko uvuga ati kumbure bampoye kwafe kubera ko bazi yuko aba artiste keshi badufata nk'abavaye nubwo atari byo bya aba artiste icyo gihe nta kwafe happy man uziko nambara nk'umu gentleman nani nanigoye mfata gahuzu kakani nambara rimwe mu mwaka naga costume ndashirako ukiva muhira wavuga ngo ngiye bambone ukiva muhira wavuga ati ngiye bambone avuga atandemeza tagiye bambone tabukwe ewana takameme wabanje guhamagara abajamati oya actually just wari wizeye tuvuga ati ewana actually just nkunda n'ibintu byo kwiyemera ngo nirate ngurumva abantu kugiye kwa data ubwo kameme nanje nahise mwene mbona ati kameme nitsa nk'umuntu agiye ahantu nita hetse ntabwo data bukwe vraiment hasi kare rushike bihari usaba arakoze kuko bampaye inspiration sikaja karirimbo ko nanje ndakumviriza nkaryoherwa kubera ko mba numva yuko nanje kanyibutse ibintu bikomeye kandi kampa n'ingufu zo kubandanya nkora ibikomeye eho mudemu vraiment ndashaka kuzobakoresha ikiganiro muri eho mudemu vraiment ivyo birashoboka vraiment nimba zora bakino kiganiro uri umwe mu bakobwa bake bashobora kuba muri ivyo bintu ubu makino gihe tugezaho umukobwa ahubwo mu kuguheba umugenzi wiwe gusa amubwiye tugiye muntu ntimuberanye eka ariko urumva ko bakunzi ba Roy TV sinzi ko mumva uburemere bw'ico kintu kugeraho ushobora guhangana n'umuvyeyi kubera urukundo umuvyeyi akakubuza ibi ukanka kubiheba kubera urukundo urumva neza yuko ni ikintu kitoroshe by the way urumva ko n'umukobwa vraiment bade nubwo ntamuzi ariko ndifuza kumuha ino message urabona brother no kuvuga jewe hari ibintu ivyo bintu byanyigishije kubera ko naje gusanga burya abantu tubayeho kubw'impamvu nyinshi hariho n'abantu batwereka ko badukunda kubw'impamvu nyinshi kubera ko n'ubu sinumva urabona abavyeyi ko ari abantu baba badukunda kenshi sivyo abavyeyi baba badukunda bumva batwipfuriza ivyiza bumva dukwiye kugira iterambere bumva ata kindi kintu gikwiye kutuba ko atari iciza mugabo byarantangaje ukuntu ushobora gusanga umuntu ufata nk'umuvyeyi adashobora kwitaho inyumvo zawe kubera ko actually naje gusanga umengo hariho abantu mu bisanzwe ico twokwita santima batagifise mu mutima canke batagifise muri bo uti gute ko ntushobora kumbwira ko uba ufise santima uzi nawe uko uba umeze yurose ikintu ushaka canke cya kintu kiguha amahoro muga ugahata umuntu wabonye yuko uri kuramuhata mu bintu bidashoboka abira ati byanka bikunda camwe iyi nzira niho nshaka kandi iyi nzira niyo mbona je bizoguha amahoro niyo mbona yuko izoguha umunezero ugasanga ivyo bintu wabihatiyemo umuntu kandi ubona neza ko atabikeneye actually natwe nk'abana irevre cendibuka yuko bakenyegisha muhira bambwira yuko mbaye muganga vyobashimisha hari n'abantu twakuranye bari bazi ngo nzoba patiri bivanye n'ukuntu bambona ariko actually hajya umuntu abafise ikintu nawe muri we ashaka kubaco nkuko umuntu muri we abafise umuntu ashaka gukunda canke ibintu ashaka mu buzima babitandukanye burya n'ivyo abavyeyi batwipfuriza ko umuvyeyi aba yabihisemwo abona ati kameme ibi bintu birashaka kugira akamaro umwana wanje mugabo hari igihe uca usanga ivyo bintu twebwe abana babo ivyo bintu bashaka ko dukora apare yo kubishaka gusa tutona bishobora usanga rero bariko baratubangamira ngo vyanka bikunda bikore kungufu kubera ko badufise ko ububasha bwo kuduteka nk'abavyeyi or ivyo bintu burya bariko barabangamira inyimbo zacu umwigema bahenga gusa hamumuji sha vraiment uzoma nk'uwo mwana ikibazo cyawe ushobora gusanga uri playboy niyo mpamvu tuwomuroza uziwoma nk'uwo mwana bagukubise mwana uwo mudemo vraiment umbise ngo bamukubise yoca akajambo kamwe kwanza ko uwo mudemo vraiment ndashaka kumumpere message hama twigire ku ndirimbo like always likewise nibaza ko arabizi nkuko nama ndayimubwira ndamwubaha cyane kandi ndabimwubahira ingingo yafashe yanampimbaye pe kandi birampa courage
ça me donne une vraie inspiration yama inspiration kuri shout out kuri we kandi kiss bebe gisa n'indirimbo rero wavuze ko ari true story ndibaza mwavyumvise story aho yayikuye by the way n'indirimbo isobanuye iki kuri wewe n'indirimbo isobanuye iki ku buzima bwawe mbega umwigeme aramaze kumva ijya ndirimbo of course anayikunda cyane kuko inyuma y'umunsi umwe yasohotse yarayindirimbiye yose atakajambo na kamwe asimvye kandi sio kuri kora tubesha shaka uti ariko arayirimba yarayindirimbiye muri kumwe none uri Toma wewe uri Toma kumwe okay uzoza turi kumwe ayindirimbire wumviritse je iki kiganiro banza uve ngaho kwanza unyemera ikiganiro wewe turi kumwe n'uwo mukobwa kandi vraiment I'm serious kirashoboka ndacemeye okay muravyumva azoite yana gusakiza bakijyo so mudemu vraiment umwana w'umwigeme afite umutima ukomeye by the way afite umutima by the way no kwitaho igitangaza si vya bose nawe novuga ko namahiga wagira nawe murose wo muzirama wo bivuga ati nzokuzira n'indirimbo imeze neza by the way n'indirimbo imeze fresh nkuko nabikubwiye uje kuri YouTube channel wandike Make Dimples always uraza kubona indirimbo Make Dimples nzokuzira kabisa n'indirimbo iryoshe cyane video imeze neza apart yo kuba iririmbitse neza yo kuba yanditse neza nefse video nziza by the way ahubwo rero uvuze video caribuka ibintu vyabaye actually jewe nigeze gufata ntuze amafoto yo muri ijya video kuko bye nava yuko nkora ijya ndirimbo bunya narakoze ibiganiro bicanye n'iyi nkuru maze kuyikora rero sinzi abantu ajya nasema mavumba yari arimo mu bantu bandaburije rero sinzi ukuntu nasohoye amafoto ari mu ijya ndirimbo urabona ko ari hahantu bigaragara ko mengo ndafise igikomere actually muri ijya video rero nsohora ifoto fise igikomere and then maze kuyishira kuri stati sinzi ukuntu yagiye mbona ku mbuga zose yakwiye baruryame hasi yego cyane uzi kujya post nayibonye umusaza uryamye hasi ngo ubwoko ngwe akabamenye uzi ko abajournaliste bamwe je narabonye post actually bavuze wait gato je narabonye post ngo umujama ngo umudemu ngo ubwoko ngo iririri ngo iwabo ngo bamwase inkuru y'ukuri niyo mvuze usizye ko gusa bongeye ko ibindi bintu by'iwabo inkuru y'ukuri niyo jewe mvuze urumva yuko bijya bavuga ataho bihuriye bijya banditse ngo by'ubwoko ataho bihuriye n'inkuru yabo no kuvuga inkuru yabo ya original bafashe inkuru y'ukuri bashiramwe imyonyo yabo ngira ngo ariko guys muzora ni muhave munteranya byo muri ko muramvukira sibyo toze muravuga ibimba ndiko ndavuga kabisa imbere ko turangiza ikiganiro by the way feedback ku ndirimbo yawe bimeze gute brother indirimbo actually nayikoze kubwanje numva ndayikoreye mukunzi wanje mu rwego kumushimira ko it was like a surprise mugabo maze kuyikora muri studio and then narayikoze maze kuyikora muri studio numva barayikunze ndaronka n'umuntu mbese ayishiramwe amafaranga ari na mpamvu naciye ndayikora video irasohoka kandi ndishima cyane kuba abantu bose irikirashikira birikirageraho bayapressure bayakira nk'indirimbo nziza ni indirimbo hararonka comment iri negative kuri yo rero ndabakengurukira cyane gose kandi ndanabashimira ndanababwira ati babandanye banshigikira banshigikire babandanye bayikurikirana kugira ngo ega ari gihe woze ubona nk'ubu shakitse n'amahirwe ciduhiyindi kabisa kandi birashoboka rero novuga nti narakunze cyane ukuntu abantu imaze gushikira bayakiriye narakunze uko iri kiraja mu bantu kuko nta muntu numwe arayivuga nabi ndanabasaba babandanye banshigikira ndetse banayikurikirane we yashikiriye ironse uwundi igire ku bantu benshi bishoboka hanyuma babandanye banshigikira no kuzindi mbuga ko ndakoresha n'izindi imbuga zose ziwane nitwa Make Dimples Twitter Instagram Facebook YouTube Spotify imbuga zose nka zose wanditse Make Dimples urambona babandanye bankurikirana kandi babandanye badushigikira cyane baduhe support ndanababwira babandanye bashigikira Roy TV nayo nyene babandanye mukurikiranira ibiganiro vyayo
kabisa. Ari imbere ko turangiza kino kiganiro kubera washimye gushiramo solo asanzwe azi muri movie kugira ngo acting ari umwicanyi ashobora kurasa iki harimo na estime ari impamvu yatumye ushobora gushiramo estime na solo. Ubwa mbere indirimbo urabona uko imeze byasaba ko tuyikorera video ihuye n'ivyo audio ivuga. Byasaba ko dushiramwo ibintu bisa n'iyo story and then bajya kubashiramwo narabiravye mbona mengo nabakinyi bashobora guhura na ntuze n'igicapo dushaka ca video and then maze kubibasaba barankundira ntibanangoye baravyemera baranshigikira indirimbo barayumviriza and then baranshigikira ndanabashimira cyane gose nabo nyene kuko bagize uruhara rukomeye kugira ngo video ibe yarasohotse isa neza kujya iri ndetse nshimira n'abantu bose bagize ico bakora kugira ngo ijya ndirimbo igere hanze. Novuga ko nabasizemwo mu rwego rwo kugira ngo turonke igicapo c'ibintu twifuza by'ukuri muri video y'ijya ndirimbo. Ego kandi hari umuntu yaciye ambaza ngo none ngo byagenze gute ngo musoro ngo aze ngo kurasa abantu ngo kandi ngo tuzi yuko atabara abantu. Sinzi uravye neza ijya nkuru bisa nkaho ari nkuri hera hagati abantu basivyo bibazo rero mubandanye kureka gukomeza kubibaza ushobora gusanga mw'ijya nkuru muri ijya video pana muri ijya nkuru mw'ijya video ushobora gusanga ari jewe no bananagiriye nabi umuntu yaraje kunyihora birashika ntawe bizi wagwa. Merci beaucoup brother. Merci beaucoup namwe ndabashimire kandi nkengurukire n'abayobozi ba Roy TV abakurikirana Roy TV bose ndetse shimire n'abantu mwese mwagerageje kuduha support haba mu nkuru y'ukuri ndetse haba no kuri clip video n'abagiye kubandanya mudukurikirana ndakengurutse cyane gose Imana ibahezagira. Kabisa agise bakuzi ba Roy TV kandi gushimire sana aje uri kumva kuri micro Showball Radio papa mutabose mu gihugu atapapa na mwana kugira abo mwana habanza kuba papa n'ikindi se wabo wagwa Showball Radio kuri kamera kumana FH Karuf myatumye image ubona imeze fresh myatumye sound uyumva imeze neza cyane ndabakunda cyane we love you so much dusubire gutaha ciao peace.